noches, amados Mwiriwe neza hermanos y bakundwa amigos nshuti na presentes. bene data muri hano. Es para mí una bendición grande estar con Ni ustedes umugisha en udasanzwe kuri jewe esta kubana namwe noche, muri en iri esta joro actividad muri iki gikorane de evangelización. civugabutumwa. Es realmente Mu by'ukuri una bendición grande ni umugisha udasanzwe cuando hay personas igihe hari que abantu han sentido de parte de biyumvisemwo Dios babihawe llevar el n'Imana mensaje kujana a otras ubutumwa personas. bakabushira abandi Pues bantu, kuko luego de la bendición de nyuma recibir y'umugisha la wo salvación kwakira wo kuronka y agakiza la palabra de Dios, hamwe n'ijambo luego ry'Imana, la otra nyuma bendición grande uwundi mugisha es ukomeye llevar el cyane mensaje, ni dar ukujana a conocer el ubutumwa, mensaje kumenyekanisha que ubutumwa ha recibido. umuntu yakiriye. Cuando los discípulos de Jesucristo Igihe abigishwa ba siguieron Yesu a Kristo Jesús, bakurikira Yesu, encontramos que luego turabona ko hanyuma Cristo Kristo dijo a 12 de sus discípulos yabwiye 12 que mu bigishwa fueran biwe predicando el ko Evangelio, boja la kuvuga palabra, ubutumwa y bwiza, más adelante ijambo. Mbere gato naho envió yarungitse a 70 abandi en 70 adición biyongera para llevar la palabra kugira ngo y bajane anunciar que el reino ijambo, de Dios batangaza se yuko ubwami había acercado bw'Imana bwari y que se bwegereje, arrepintieran kandi las ko personas abantu bokwihana para así recibir kugira ngo bityo las baronke bendiciones de Dios. imigisha y'Imana. Puede tomar asiento si quiere la bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Siempre que una dispensación Buri gihe iyo ikiringo comienza a gitanguye entrelazarse con gitanguye la gusobekerana dispensación y n'ikiringo que llegado a su final, kigeze ku iherezo, encontraremos que aparece el mensajero turabona yuko hama dispensacional hagaragara y intumwa comienza y'ikiringo, a predicar el mensaje nuko para esa nueva igatangura dispensación kuvuga ubutumwa y bw'ico se va kiringo abriendo gishasha, gradualmente esa nueva hakagenda dispensación huguruka bukebuke ico y kiringo, surge el mensaje para ico esa kiringo gitangura dispensación bukebuke, hakaza n'ubutumwa bw'ico y kiringo. comienzan Nuko los que han recibido el mensaje abakiriye ubwo butumwa a ser bagatangura edificados kwegeranwa, y se va formando así nuko un hakagenda grupo haba de bityo creyentes, umugwi los w'abizera, cuales ari nabo están comisionados baba a llevar ese bafise mismo mensaje igikorwa co a kujana ubwo otras butumwa nyene, personas para que bakabujana ku bandi también bantu kugira ngo conozcan las nabo buenas bamenye nuevas. inkuru Las buenas nziza, noticias, amakuru meza. evangelio, Ubutumwa bwiza significa bisigura, buenas nuevas busobanura y ngo son las buenas inkuru nuevas nziza n'amakuru meza correspondientes ahwanye a esa nueva dispensación. ahwanye n'ico kiringo gishasha. Y comienzan los creyentes Nuko a abizera llevar el rero mensaje bagatangura kujana ubutumwa, y comienzan a aparecer más personas creyendo hagatangura kugaragara en el abantu mensaje. benshi Y bizera esto porque está ubutumwa, escritos kandi en el abo libro de la vida abo nuko baba banditswe mu gitabo y c'ubugingo, tienen que aparecer kandi bategerezwa porque están kugaragara ordenados kuko para esa nueva dispensación. baba bateguriwe kuzoba muri ico kiringo Las gishasha. personas más privilegiadas Abantu b'abanyamahirwe de cane, abantu una babahiriwe dispensación cane bo mu kiringo, encontramos que siempre son aquellos turabona yuko buri que gihe ari comienzan abo batangura en esa dispensación muri ico porque kiringo, son los que kuko nibo obtienen el conocimiento baronka ubumenyi del mensaje desde su bw'ubutumwa comienzo uhereye mu y ntango, son los que kandi nibo trabajan para bakora asociarse con el mensajero bunze ubumwe de esa n'intumwa nueva dispensación y'ico kiringo porque gishasha, ese mensajero kuko iyo está ntumwa en medio de ellos ibiri en hagati ese muri tiempo bo muri ico gihe, llevando el mensaje, dando el mensaje. ijana ubutumwa, itanga Y esas ubutumwa. personas que Abo bantu nabo trabajan con ese mensajero bakorana n'iyo ntumwa son las personas que tienen el privilegio n'abantu de poder bahiriwe ver el cane, mensajero cara a n'abantu cara. baba bafise ihirwe ryo Pero gushobora luego kubona por intumwa miles, cientos, imbona cientos nkubone, años después, ariko abandi baza hanyuma vienen y'imyaka 100 canke imyaka con amajana la abiri historia bagira de esa nueva dispensación, kahise k'ico lo que kiringo sucedió gishasha, al comienzo. ivyabaye mu ntango. Y los que vienen 100 o 200 o Abaza 300 haciye años imyaka después ijana dicen, amajana abiri canke luego amajana de haber atatu, vivido hanyuma baravuga ngo en byari el tiempo que kunezera estaba el kubaho mensajero mu gihe aho intumwa de esa yari ihari, dispensación, intumwa y'ico kiringo, me hubiera gustado haber vivido en su tiempo y ati haber mba trabajado
narabayeho mu gihe ciwe nkakora nunze ubumwe nawe. Así ha sido de edad en edad, Uko niko vyamye, de uva mu gihe uja mu dispensación kindi, uva no mu en kiringo dispensación. uja mu kindi. Y nosotros tenemos Natwe rero la bendición turafise umugisha wo kuba turiko en el turaba comienzo mu de una ntango nueva dispensación, la z'ikiringo dispensación del gishasha, reino, ikiringo la cual c'ubwami, se está entrelazando arico kiriko con la dispensación kirasobekerana de la gracia. n'ikiringo Y c'ubuntu. tenemos la bendición Kandi turafise umugisha, de haber sido llamados, turafise umugisha wo kuba invitados en esta twarahamagawe atmósfera, tukegeranwa kuri uno porque munsi habíamos wa sido nyuma, predestinados por Dios kuko twari para twarabiteguriwe vivir en kera este tiempo n'Imana ko tuzobaho muri iki y para gihe, recibir la palabra nuko y tuzokwakira ser ijambo, colocados en nuko una novedad y tugashigwa en mu una kiringo nueva gishasha dispensación hamwe no mu kiringo gishasha, y hanyuma trabajar tugakora en esta novedad y en muri esta ico gihe nueva gishasha hamwe dispensación, no mw'ico kiringo gishasha, brazo a brazo twunze ubumwe con los ministros n'abakozi obreros que b'Imana, Dios coloca en este tiempo abakozi Imana ishira y muri con iki el gihe, mensajero hamwe que n'intumwa Dios coloca Imana en ishira este tiempo. muri iki gihe. Todo lo que desearon Ibintu byose los bipfuje creyentes de las abizera edades bo mu bihe vyaheze, ahora nos toca ubu a nosotros, ni twebwe porque tubihabwa, es una bendición que kuko está ordenada n'umugisha por Dios wari para todos nosotros. warateguriwe twebwe, Imana yari Esta yaraduteguriye. bendición Uno mugisha la quisieron muchos, barawipfuje benshi muri kahise, así como en el tiempo de nk'uko mu Jesús, gihe ca Yesu la bendición umugisha de estar viviendo en los días de Jesús wo y kubaho ser mu un minsi ya creyente Yesu no kuba en Jesús, umwizera el yizera mensaje de la Yesu, dispensación intumwa de la y'ikiringo gracia, c'ubuntu, ser un kuba creyente era umwizera una bendición grande, wari umugisha ukomeye un cane, privilegio grande, ihigwe rikomeye una cane, bienaventuranza grande. amahigwe akomeye cane. Kandi Yesu yaravuze ati, Bienaventurados vuestros ojos amaso yanyu arahiriwe kuko y abona, vuestros oídos porque n'amatwi oyen, yanyu kuko yumva. porque muchos de los profetas Kuko abenshi mu desearon ver lo bavugishwa que vosotros n'abagororotsi bipfuje kubona ibyo mubona ntibabibona, veis, lo no que kumva vosotros veis ibyo mwumva y no lo oyeron. ntibavyumva. Esa bendición tan grande lean ustedes Uyu la mugisha Biblia, ukomeye cane, mwitegereze namwe, creyentes en Jesús, bari bawufise bajya bizera por el Yesu ministerio de Jesús, mu bukozi bwa Yesu mu myaka 2000 iheze. y de esos creyentes en Jesús Kandi mwaba bizera Yesu encontramos turabona ko en el programa divino umugambi w'Imana 12 12 creyentes en Jesús bizera Yesu estarían ocupando bari gufata, 12 tronos bari kwicara ku ntebe 12 en el reino de Dios. mu bwami bw'Imana. Y Kandi el que perdió esa uwatakaje bendición, Judas Iscariote, uwo mugisha Yuda él Iskariyoti, perdió la bendición, pero we la yatakaje bendición umugisha, ariko pasó. umugisha La ntabwo bendición wazimiye. pasó Umugisha de wimukiye, ustedes mwitegereze, ahora, de los wimukiye creyentes ku en Jesús, wundi que mu fue bizera Yesu, constituido ari we como uno de los 12 yabaye apóstoles, nk'umwe mu ntumwa 12 de la resurrección de nk'igishinga ntahe c'umuzuko wa Kristo. Hanyuma imbere gato San Pablo, haje mutagatifu un Pawulo, poderoso mensajero intumwa ikomeye cane ya Yesu Kristo, uwa mbere mu bamarayika ndwi ntumwa b'ibihendwe by'ishengero, ishengero ry'abanyamahanga. la bendición que Judas Kandi umugisha Yuda Iskariyoti yari yatakaje recibió en toda su plenitud. yawakiriye mu mwuzuro wose intumwa mutagatifu Pawulo. Miren lo grande que era la bendición. Murabe ingene ubwo mugisha Yuda Iskariyoti yari afise wari ukomeye cane, hanyuma ntiyawuha agaciro. Por el misterio que estaba Mu bukozi siendo manifestado en Judas bwariko Iscariote, buragaragarira muri Yuda el Iskariyoti, mensaje del evangelio de la ubutumwa gracia bw'inkuru nziza y'ubuntu bwari gushobora gushika no mu él banyamahanga, perdió la bendición ariko y el yatakaje misterio de la umugisha. bendición pasó. Hanyuma ubukozi n'uwo mugisha vyimukira kuri mutagatifu Pawulo Ahora intumwa. podemos ver Rero dushobora kubona la bendición tan grande umugisha ukomeye que cane siempre wamuhari cuando una nueva dispensación iyo ikiringo gishasha kiriko kiratangura. encontramos que Turabona ko el Señor Jesucristo ordenó umwami Yesu también Kristo a yanategetse para llevar el mensaje. abantu 70 kujana ubutumwa. None Yesu Kristo niho yakuye ico gitigiri, intumwa 12, hanyuma n'abandi 70 nabo nyene akabarungika. Nk'akarorero mu gihe ca Mose hariho abagabo 70, abagabo 70 bagororokera Imana, baje gukora bakorana n'umuvugishwa Mose.
ndetse kandi hubo 12 príncipes, habaye n'abakuru 12 umwe umwe muri buri muryango, abari bahagarariye tribu. buri muryango. Y ahora vean cómo rero mwumva ingene luego él, hanyuma de los Sanedrín, inama nkuru y'ikombe 70 nayo nyene yari igizwe n'abantu 70, abagabo 70 b'abanyabwenge, yari igizwe n'abagabo 70 b'abanyabwenge, nibo bari bajejwe la dirección de la religión hebrea. nibo bari bajejwe uburongozi bw'idini ry'abaheburayo hamwe n'umuherezi mukuru. Y ahora vean ustedes cómo Jesús, rero mwumva ingene yesu apóstoles, yashizeho intumwa 12, hanyuma 70, agashiraho n'abandi bantu 70, diríamos misioneros, abamisiyoneri 70 niko twovuga, abantu en la obra del Señor. bari gukora mu gikorwa c'umwami. Hanyuma haje n'abandi bakozi benshi Del Señor. mu murimo w'umwami, Ellos estaban llamados a llevar el mensaje bo bari bahamagariwe kujana ubutumwa en forma fiel. mu buryo butunganye kandi bw'ukuri. Y ahora nosotros nos natwe ha sido rero concedido tener los twahawe mensajes kugira grabados ubutumwa en bufashwe videos, en mu mavideo, cintas magnetofónicas y mu en makaseti ndetse no mu bitabo, folletos, lo cual ari byo todos nosotros bidufasha twebwe twese kugira ngo tujane en ubutumwa la forma más exacta mu buryo bwiza bwizewe bushobora kujanwamwo, ariko kubujana nk'uko ese mensaje bwatanzwe ubwo butumwa, nk'uko natwe twabuhawe, para que la tierra sea llena del kugira ngo isi yuzure ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho, del conocimiento, kugira ngo isi yuzure ubumenyi bw'ikimatanije c'indwi, kugira ngo isi yuzure ubumenyi de la séptima trompeta y el bw'inzamba séptimo y'indwi sello hamwe n'ikimatanije c'indwi kiriko kiravuga, sonando qué? gisamirana iki? Sonando Gisamirana kivuga gihishura venida ukuza del Señor como el ku león, mwami nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, de señores hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe de reclamo. co kwisubiza ivyiwe, El evangelio del reino kuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bucijya n'ino kuza kwa kabiri de Cristo. kwa Kristo. Ahora podemos ver, rero dushobora kubona ingene entrelaza nuestra dispensación, kino kiringo cacu kibisikanya gihurira n'ikiringo c'ubuntu, nk'uko ikiringo c'ubuntu naco cahuriranye n'ikiringo c'ivyagezwe, y no hay ninguna contradicción kandi nta kwivuguruza na kumwe guhari en una dispensación mu kiringo, contra otra. ikiringo ngo kigwanye kivuguruza ikindi. En una nueva dispensación hay mu kiringo gishasha habamwo umuco mwinshi del programa divino w'umugambi w'Imana en la kurusha uwahabaye mu kiringo kiba kiriko kirahera, las cosas que kandi sucedieron en la dispensación ibintu vyabaye mu kiringo caheze hanyuma bica biba ishusho n'ingero y'ibintu bizoba biriko biraba dispensación. mu kiringo gishasha, Porque no puede haber contradicción kuko ntihashobora kuba ukuvuguruzanya dispensación, mu kiringo kimwe dispensación. kivuguruzanya n'ikindi kiringo. Una línea, Byose bitegereza kuza mu murongo wo guhishurirwa kw'Imana. Nk'akarorero, en la dispensación de la ley mu kiringo c'ivyagezwe pascual, habaye umwagazi w'intama wa y Pasika, también hubo ndetse kandi habaye n'isuguru y'impene y'impongano, sacrificio de animales, hariho kandi n'ibimazi vy'ibitungwa batanga ku bw'ivyaha, también del pueblo, kugira ngo ubwoko bw'Imana bunywanishwe n'Imana, por estilo, ndetse n'amahoro y'abantu n'ibindi n'ibindi. la dispensación No mu kiringo de la gracia, vean ustedes, c'ubuntu mwitegereze turafise al Cordero de Dios, umwagazi w'intama w'Imana, que es nuestro amado ari wo Señor Jesucristo, ari umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, kugira ngo yishure ikiguzi c'ubucunguzi. y luego ese mismo Cordero de Dios Hanyuma uwo mwagazi w'intama w'Imana nyene wo mu kiringo c'ubwami en el león, uhinduka intambwe yo mu muryango wa Yuda, ni ya Mana nyene ubwayo. es como se va moviendo Ariko murabe ingene bigenda y cómo se reflejó mu kiringo uja mu kindi, n'ingene vyashushanirijwe hariya mu kiringo c'ivyagezwe. y ahora Rero nosotros en el tiempo natwe twisanze turi mu gihe gikomeye cane c'ubwiza kurusha ibindi bihe byose, aho Kristo estará saliendo del trono azoba ariko arava ku ntebe yo kutuvuganira muri iki gihe ca nyuma, igihe azokwinjira kugeza ku wanyuma mu batoranijwe, y ya no habrá kandi sobre el trono de intercesión ku ntebe yo kutuvuganira canke ku ntebe y'imbabazi canke ku cicaro misericordia, c'imbabazi ya no habrá más
ntabwo hazokongera kuba amaraso hariya. Kubw'ivyo rero igihano c'Imana kizova ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru, kandi kizohishurirwa mu gihe c'intebe y'ubwami y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, nk'uko imbabazi z'Imana uhereye ku ntebe y'imbabazi mbega niheza hishurirwa mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu ntambako ndwe canke mu bindi vy'ishengero ry'abanyamahanga, no muri iki gihe natwe turiko turabamwo. Ariko ntiyigeze yihishura namba mu ntambako ndwe canke mu bindi vy'ishengero ry'abanyamahanga nk'intambwe y'umuryango wa Yuda. Ntiyigeze yihishura nk'umucamanza w'isi yose, ariko yamye yihishura nk'umuherezi mukuru, ndetse kandi nk'umuvugizi, umwavoka, nk'umwagazi w'intama, yingingira twingingira mu ijuru. Ariko muri iki gihe ca nyuma azohinduka igihe hazokwinjira uwa nyuma batoranijwe mu buri w'ibanga ubw'umwami Yesu Kristo. Natwe dukeneye yuko ubutumwa bushika ku batoranijwe bose imbere yuko hagera igihe c'uko Kristo ava ku ntebe yo kutuvuganira. Nico gituma Imana yamye isuka imigisha yayo, kandi ubutumwa bwamye bushika mu bihugu byose vyo muri Amerika Latine na Karayibe, ahariko hashikirizwa intamboko canke igihe cibuye rigumye mfuruka. Jewe namye nkora ingendo imyaka yose, ndi kumwe kandi na Miguel hamwe n'abandi bantu nabo nyene bagenda nk'uko bajana ubutumwa ku giti cabo, ndetse kandi bakabusabikanya n'abizera bo mu bihugu bitandukanye, nk'uko natwe nyene tubusabikanya ngaha Puerto Rico. Mwebwe mwamye muri abantu batahura cane, kandi mwaransengeye, kandi mwagumye muza mu bikorane naba ndahibereye canke atariho ndi. Ariko buri gihe mwebwe mwagumye muza mu butumwa, kuko nibwo bwabahamagaye, kandi nibwo bwavugishije ubugingo bwanyu, bubamenyesha ko mwebwe muri abatoranijwe n'Imana. Ubutumwa bugumana natwe, kandi mu bikorane byose tuba tubufise, bufasha amajwi, mu makaseti, mu video, ndetse kandi turabufise no mu bitabo. Ni ukuvuga yuko imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu tutigeze tuzibura, kandi uko twamye dufata ingendo hamye hafatwa habikwa imfungurwa nyinshi biciye mu bikorane vyagumye vyafashwe amajwi. Hariho igihe ubwo mu kwezi kumwe canke mu mezi abiri hafatwa ibikorane birenga 100, kandi ico ni igitangaza. Hariho igihe ubwo ku munsi umwe tugira igikorane kirenze kimwe, kandi rimwe na rimwe harafatwa igikorane kimwe, 2, 3, 4 canke 5 bigafatwa mu mavideo ku munsi umwe. Ico ni igitangaza gikomeye cane, arico gituma tubishimira Imana. Muri ivyo bikorane mwebwe mugenda muhungukira ibintu, mubona ibintu, kandi ni navyo nyene turonka no mu mago yacu iyo baduhaye imfungurwa. Mwebwe murabona ko mu bisanzwe imisi yose y'iyinga canke imisi myinshi muyigize indwi turaronka umuceri, tukaronka n'ibiharage, ndetse kandi tukaronka n'isarade, imboga, ndetse n'igipande c'inyama, yaba y'inkoko canke y'inka canke y'ikindi gikoko ico arico cose. Ivyo nuko biri mu bisanzwe, kandi aho we niho uzosanga rero niho uzoronka amavitamine menshi ayo dukeneye, umubiri wacu ukeneye. We ntiwovuga uti atoya kubera ko ivyo nabiriye ejo sinongera kubirya. Uradendebukirwa, ugware, hanyuma upfe nureka kurya. Ariko twebwe
tumaze imyaka ingana iki turya umuceri n'ibiharage y usted no sabe lo bueno que es el we arroz. ntiwobimenya ingene umuceri n'ibiharage biryoha utaraja mu kindi gihugu bitarimwo batabiteka uko tubitegura wewe wovuga uti ndaryoherwa no kurya isahani y'umuceri n'ibiharage hariko n'intonge y'inyama yoba y'inkoko canke y'inka n'ibintu nk'ivyo canke umuceri usuku urimwo ibiharage imbere bitekanye sinzi namba bavyita igicumbe Cuando se prepara eso, mu gihe babiteguye uko ese es el día que más arroz se prepara casi siempre. ni uwo munsi bateka umuceri mwinshi hafi imisi yose si uko baza kurya cane ariko ni uko bateka vyinshi bararya uwo munsi bakabika ibisigaye ku wundi munsi bakongera bakabifungura bisigaye bakabibika ku wundi munsi rimwe na rimwe cane cane muhira twariye umuceri utetse nk'uko imisi ngahe imisi 3 hanyuma ari ubushaza naho hamwe n'umuceri ca gihe vyagenze gute umuceri wera hamwe n'inyama zinuze n'ubushaza igihe babiteka zari safuriya zingahe ku munsi umwe 5 canke 6 hamwe na mvubero sinzi nimba umuceri bawutetse uko hanyuma mu gatondo igihe twavyuka barambwira ati urashaka agashusho nanje nkamubaza nti hari biki ubushaza ubugari umuceri wera hanyuma saa sita bakampamagara gufungura nkababaza nti hari biki umuceri wera n'ubushaza n'ubugari sinzi ko hoboneka n'akanyama ku ruhande hanyuma ku mugoroba bakampamagara gufungura nkabaza nti mufise ibiki bakambwira ngo ubushaza ubugari hamwe n'umuceri wera uko nahamaze imisi ngahe nk'indwi n'imiburiburi umushusho ibya saa sita nibyo twafungura umuceri ubushaza n'ubugari sinzi n'utundi tuntu bashira ku ruhande nuko biba biryoshye cyane kugeza ubwo iyo batetse uko rimwe na rimwe bateka inkono nyinshi inkono indwi canke bagateka vyinshi mu gihe ari vyinshi ku ncuro imwe gusa bagateka ivy'imisi 2 canke 3 haba mu gatondo canke mw'ijoro isaha iyo ariyo yose bakaba bafise ibintu bibaryohera nuko umuceri usa nk'uko uvanganije n'ibiharage ubundi munsi bavuze ko biryoshye cyane kandi ivyo ntibiri hose uwo n'umugenzo wa hano sinzi namba muri Santo Domingo ariko bimeze ariko ivya hariya birakunze gusa n'ivya hano uko dufungura ariko mu bindi bihugu siko bimeze iyo ushitse rero mu kindi gihugu aho badafise umuceri umeze nk'uko badafungura nuko niho rero ucumenya ingene umuceri n'ibiharage biryoshe n'ubushaza n'ibintu byose dufungura hano nk'uko nyene tubitegura hano rero mu buryo bw'impwemu wewe uzobona mu butumwa bwose yuko hariho utuntu tumwe utwo uba warapfunguye kumbuye mu butumwa bwaheze canke mu butumwa bwinshi bwaheze hakaba n'utundi dukeyi twubwo bundi mu byapfuzwe muri bumwe mu butumwa bwaheze nugasangamwe n'utundi tuntu tw'ubundi butumwa utwavuzwe mu bundi butumwa bwari bwaraheze buri gihe wamusangamwo utwo tuntu tuvangatiranye buri kantu kose karimwo nk'uko rero wewe wariye muri iyo ncuro iheze urongera ukabifungura ukagenda rero ufungura neza kandi iyo rero usanze akantu kamwe mu byari byaratanzwe wewe ugashaka ibindi aho urasangamo ibindi bintu muri ibyo byatanzwe bikakunezera cyane ariko wowe ushaka ibindi byinshi nuko rivyo ubisanga byagutse cyane bisiguye cyane kandi ivyo bituma umuntu anezerwa agahimbagwa nk'akarorero igihe twavuga ku maso hiwe hasa nk'izuba amaso yiwe asa n'izuba mu nyonga aho umwana w'umuntu hameze nk'izuba mwebwe murashobora kubona ko
mu butumwa butanu ku icumi buvugwa muri butanu urasangamwo ibintu bimeze nk'uko bivuga uko mu maso ye hasa n'izuba, kandi buri gihe uzosangamwo ibintu bivuga ko kuza k'umwana w'umuntu canke umwana w'umuntu bimeze uko, kuko ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca irya nino buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma. Kandi nubwo bigenda bisubirwamwo mu butumwa, bigenda byose bivuga ku kuza k'umwana w'umuntu n'abamarayika biwe ku munsi wa nyuma. Nico gituma wewe uzobona yuko hafi mu butumwa bwose harimwo ibintu by'umwana w'umuntu, ibintu by'abamarayika b'umwana w'umuntu, ibintu by'ijwi ringaje nzamba canke inzamba ya nyuma, ibintu by'abatonejwe n'Imana hamwe n'umuhamagaro w'abatonejwe n'Imana, ibintu by'igihe cy'ibireko by'imfuruka, ibintu by'ikiringo c'ubwami, kuko izo nizo mfungurwa zacu zo muri iki gihe ca nyuma. Ntabwo tuzosangamwo ibintu bitari ibihwanye n'igihe cacu. Nuko rero mwitegereze ingene uko tugenda turonka ijambo bigenda rihinduka umubiri muri twebwe. Nk'igihe dufunguye bigenda biba umubiri, bikagira uturemangingo twacu, ibifungurwa dufungura. Wewe uretse kurya, nuko rero uko uturemangingo tugenda tugwira bigenda bigabanuka kugeza ubwo wewe ugenda udendebukirwa cyane. Kubera iki? Kuko utaba uriko uragwiza uturemangingo twawe, ntituba turiko turagwira. Nuko rero uca ugenda ucika intege wonda, kandi igihe wongeye kwitegereza usanga wonze cyane kugeza ubwo n'umuyaga ukomeye wo guhenura. Buri ngwara iyo ariyo yose, virusi iyo ariyo yose, bagiteri, ikintu icyo ari cyo cyose kiragufata bakakujyana mu bitaro hanyuma ugapfa. Ariko iyo umuntu avuze ati, iyo umuntu ariko ararya neza, umuntu aba ameze neza, aboneka ameze neza. No mu by'impwemu Kristo yaravuze ngo umuntu azotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Dutegerezwa rero gufungura, atari twebwe gusa, ariko abantu bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, natwe tukagira imfungurwa, kuko Kristo aratubwira ati mutangire ubuntu ibyo mwaherewe ubuntu. Hariho inzara n'inyota ku isi, atari iyo mutsima canke amazi asanzwe, ariko yo kumva ijambo ry'Imana rihwanye n'igihe cacu. Kandi nk'uko Kristo yabwiye abigishwa biwe igihe abantu bari bashonje, hakaba ari ku mugoroba, abigishwa biwe baramubwira ati, rega burije kandi bamaze iminsi 3 bari kumwe natwe bano bantu, ati ubu rero ntibafise ico bafungura, kandi tubarungitse nitwabareka bakagumana natwe, nuko rero turaza kugira ikibazo. Yesu arababwira ati ntibagomba kugenda, ariko nimubari mwebwe mubagaburira. Kandi nabo nyene ntibari bafise imfungurwa zabo gusa, udufi n'udutsima bari bafise, twari turi ngaho, twari utw'umwana yari kumwe nabo. Yesu arababwira ati, mbega mufise iki? Ni byiza, hari umwana ari hano afise udufi n'udutsima. Aravuga ati, ibyo nimubizane hano. Aca bategeka ko bobicarika 55. Ati nimubagaburire rero. Yesu ahezagira ivyari bihari, bigenda bigwira uko Yesu yagenda abitanga, agenda bihereza abigishwa biwe, nabo bakagenda babihereza bigaburira abantu. Nuko rero murabona ingene mu kintu cari kiri mu ishashi y'umwana, hanyuma igihe Kristo yagihezagira hakenewe ibivumvu byinshi. Nimba zari intumwa 12, umwe wese akaba ariko aragabura, umwe wese rero yarakeneye ikivumvu kugira ngo Yesu Kristo ashiremwo ngaho, nuko nawe agende abitange, ashire na mu wundi nawe agende atange, kugeza ubwo
bagaburiye iryo shengero ryose ubwa mbere abantu 5,000 badaharuye abana n'abagore. Ikindi gihe naho abantu 4,000. Uko niko bimeze no mu buryo bw'impwemu. Mwitegereze igihe hatanguye igihe canke ikiringo, abantu basa nk'aho ata kintu na kimwe babona, ariko duke tuba duhari Imana iraduhezagira, nuko ikagenda idutanga twongerekana, kandi igihe bongeye kuraba haba hariho vyinshi kurusha ivyari bihari imbere yo gutangura gutanga izo mfungurwa. Mbega muribuka ubutumwa Miguel yatanguye kujana muri Amerika Latine bwari bungahe? Ubutumwa 5, ibikorane 5 mu makaseti. Ubwo nibwo yatanguye kuzungurukana muri Amerika Latine, kandi muri abo hari ubutumwa 5 ugwije na kangahe? Ugwije n'inshuro nyinshi. Hari ibikorane vyinshi vyafashe amajwi, atari mu makaseti gusa ariko no mu video ndetse no mu bitabo. Mbega ubu ntihari vyinshi kurusha igihe twatangura? Kandi igihe Yesu yarangiza kugaburira abo bantu 5,000 ico gihe hamwe n'abo bantu 4,000, yatanguranye n'utuntu dukeyi cane twari turi mu gasashi. Igihe bose barangiza kurya bakegeranya ivyasigaye, bujuje ibivumvu runaka, ibijunju vyuzuye, ibivumvu vyuzuye. Kandi igihe batangura nakarya gasashi k'umwana ntikari kuzuye, bwari buke cane. Ni nka ya mavuta mwarya cupa hamwe na bwa bufu bwari ku rutaro, canke mwakirya kintu babubikamwo. Arivyo mwitegereze uko vyakoreshwa, vyagenda biragwira, kandi ntihigeze habura bwa bufu canke amavuta. Uko niko ibintu vy'Imana bimeze muri buri gihe hamwe no muri buri kiringo. Kandi natwe nyene nivyo turiko turabona muri iki gihe cacu. Kumbure igihe twatangura, buri muntu wese yari gushobora kuvuga ati buno butumwa ntibuzoshika kure cane, canke ntibuzoshika mu kibanza na kimwe, canke ntibuzomara igihe kinini. Koko bwatanguye mu buryo buciye bugufi cane kandi mu buryo bworoheje buto, ariko uko umwanya wagiye urahera, mwitegereze, bwagiye bukwira muri Amerika Latine yose na Karayibe. Kandi ubu abantu benshi batatahura mu ntango, ubu baratahuye. Imana iriko irabungura ubwenge, yungura ubwenge abantu benshi muri Amerika Latine yose na Karayibe. Imana ishaka gutegura abantu bazokwakira buno butumwa, kuko uko niko vyategekanijwe kugira ngo umuntu yakire ubu butumwa bwo muri iki gihe ca nyuma. Twebwe turiko turakora mwivuga butumwa mu buryo bw'ukuri butekanye, kuko turi mu gihe gihwanye n'igihe cacu hamwe n'ikiringo c'ukuri. Dufise kandi n'ubutumwa bw'ukuri, nuko rero nta buryo buhari bwo kwihenda mu gihugu cacu civuga butumwa co kuri uno munsi wa nyuma. Turabonye ibanga ry'ivuga butumwa ryo ku munsi wa nyuma. Twabonye ubutumwa bwari bwo, twabonye igihe carico, twabonye n'ikibanza carico, twabonye abantu bazakira ubutumwa baribo, twabonye ivyo bintu byose. Kubw'ivyo rero dukore tuzi neza igikorwa turiko turakora icarico mu murimo w'Umwami Yesu Kristo. Kuba ari hano, abari hano, hariho bamwe
nk'uko tubivuga twebwe hariho bamwe ba kera, hariho bamwe baje mu butumwa kuva mu 1964 1965 nk'uko hariho bamwe bari mu butumwa, reka tuvuge ngo uhereye mu 1965 nk'akarorero Maiso uhereye mu 70 na kangahiga Maiso uhereye mu 1965. Ninde wundi ari hano? 64 65 niho hatanguye ubutumwa bwa Mwendata Branham hano. Ariko kandi jewe ndaza abantu ntibari hano, nk'akarorero mushiki wacu Paula mu 63 wewe yarumvise ari kumwe n'umugabo, sinzi nawe namba yaragiye, ariko nuko ndavyibaza mu gikoranaho nariko ndavuga ubutumwa kuri plage ya hariya muri Recreo aho mu 63 nari mfise imyaka 23 gusa muri ico gihe. We rero niwe muntu uhereye ico gihe ukabandanya yamye yumva ubutumwa. Hanyuma kumbure harabayeho igihe ubwo atamenye gato kubijanye n'ubukozi, ariko hanyuma igihe hashika ubutumwa bwa Mwendata Branham yarongeye kumva. Hanyuma ngaha muri Kayeye mu 34 canke 35 twariko turakora ibikorane dukoreje ubutumwa bwa Mwendata Branham, kandi mwitegereze haraheze igihe kandi twarashikamye, kandi buri munsi haba irindi jambo ry'Imana rihishurwa, twebwe tukarihishurirwa. Gonzales namumenyere hariya, mbega hari mu mwaka uwuhega Gonzales mu 33 hariya muri Las, narindi mu rushengero rwa Panekote ndiko ndavuga ubutumwa. Yarari kandi no mu bikorane byo mu misozi, nivyo bikorane by'ivuga butumwa. Hariya rero niho namenyeye Gonzales. Nuko rero mwitegereze ingene uhereye mu gihe ca kera cane Imana yariko irakora muri byose, n'ingene Imana yamye iduhezagira. Imana iratugirira imbabazi, iratugirira impuhwe, n'ingene buri munsi iduha umuco mwinshi ko bijanye n'umugambi wose w'Imana. Yaraduhaye umuco mwinshi kugeza ubwo yatweretse aho Imana yari gukorera intambuko ya nyuma canke igihe ca nyuma c'ishengero ryayo gihwanye n'igihe c'ibirigo my'imfuruka. Yatweretse ko azoba ari muri Amerika Latine na Karayibe, kandi aho niho hariko harashikirizwa igihe c'ibirigo my'imfuruka. Uko guhishurirwa ntibakugize ababayeho mu bihe vyaheze, kandi namba hari imwe mu ntumwa yagize umuco mwinshi w'ivyari kuba muri Amerika Latine na Karayibe, yabaye Mwendata Branham. Hariho yavuze ngo iburengerazuba hozozonana ugendera ku farasi y'igitare, ati tuzoca muri iyo nzira iyindi ncuro. Ndetse n'igihe yavuga wa gatatu ko kuzoba mu rurimi we atarazi, ni ukuvuga yuko yagize umuco mwinshi, ariko ntiyari gushobora kuvuga canke ngo ahishure iryo banga, kuko nitwebwe twari kurihishurirwa muri iki gihe ca nyuma. Twebwe dufise umugisha ukomeye cane utigeze ugirwa n'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu ntambuko ryagiye riracamwo. Twebwe turi abanyamahirwe, kandi turiko turabona twumva ibintu bipfuje kubona no kumva intumwa zo mu bihe vyaheze hamwe n'umugwi wa buri gihe, ndetse kandi n'abigishwa hamwe n'abizera bo mu bwoko bw'Aheburayo bo mu gihe
c'intumwa c'abigishwa. Estamos viviendo Twebwe turiko turaba mu gihe kibangikanye gisa n'igihe Jesús ca Yesu y al tiempo de Moisés hamwe n'igihe ca Mose y al tiempo hamwe de n'igihe ca Aburahamu y al tiempo de Noé hamwe n'igihe ca Nowa y al tiempo de hamwe Seth n'igihe ca y al Seti tiempo de Adán. n'igihe ca Adamu. Porque estamos viviendo en un tiempo kuko turiko tuba mu que fue gihe reflejado en esos profetas mensajeros cashushanirijwemwo izi ntumwa, abavugishwa ntumwa b'ibiringo, este tiempo en el cual vyerekana kino gihe twebwe turiko turabamwo. todo fue en el tiempo de Noé. Nk'uko vyabaye mu gihe ca Nowa, Dice Jesús, niko Yesu así yavuze, será la venida. uko niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. ¿Tiempo de quién? Nk'uko vyabaye no mu gihe cande ca Loti. Pues estaba allí Mu gihe ca Loti, mu gihe ca Loti kuko Aburahamu yarari ngaho intumwa y'ikiringo ca kane, ikiringo c'isezerano. Ahora vean cómo Rero murabe ingene también murabe esto ingene en el tiempo de Moisés, ari nko mu gihe ca Mose, kuko de los dos olivos, turabwirwa ku myelayo ibiri, los dos olivos, kandi umwe mu myelayo ibiri ni ubukozi bwa Mose. dijo Cristo que la venida Kristo yavuze yuko kuza k'umwana w'umuntu kuzoba kumeze gute. con sus ángeles. Yavuze ko azozanana n'abamarayika biwe aribo ari ubukozi bwa Mose na Eliya. Por lo tanto, como la Kubw'ivyo venida de rero, Moisés, nk'uko vyabaye mu misi ya Mose, nko mu misi ya Eliya, como en los días de Jesús, hamwe no mu misi ya Yesu, sería para el día postrero. niko bizoba ku munsi wa nyuma, ukuza k'umwana w'umuntu. Ahora podemos ver que esa es Rero dushobora kubona ko uyu ari umugisha twebwe twahawe en América Latina y muri Amerika Latine na Karayibe kuri uno munsi wa nyuma. y nosotros Kandi twebwe llevando el mensaje turajana ubutumwa bw'igihe cacu por todos los lugares. mu bibanza vyose. Estamos en la labor Tujanye ubwo butumwa rero, de la evangelización tuba turi mu gikorwa c'ivugabutumwa ryo ku munsi wa nyuma. y la tierra será llena del Kandi conocimiento. isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abogereye mu kiyaga. Nosotros tenemos el privilegio Natwe dufise ihigwe ryo kuba aba mbere que hemos comenzado batanguye esa labor de muri uno murimo w'ivugabutumwa. cubrirá Ivugabutumwa rizokwira umumbe w'isi wose iyo uva kugera. Hariho umuntu yategerezwa kubitangura kandi yaratanguye, esa labor. kandi uwo murimo uzobandanya. Y durante el reino milenial, Kandi mu nganje y'imyaka igihumbi uzonabandanya, ariko quienes comenzaron hariho esa labor. abategerezwa gutangura uwo murimo. Así que, Nuko rero, amados hermanos y amigos, bagenzi, nshuti na bene data muri hano, que Dios les bendiga grandemente Imana ibahezagire cane kandi bakoreshe cane en la obra mu de la gikorwa evangelización c'ivugabutumwa del día posterior. ryo ku munsi wa nyuma, Mensaje mukoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. diga que Imana ibahezagire kandi barinde, Dios use grandemente kandi bakoreshe cane mu gikorwa cayo la evangelización mu ivugabutumwa del día posterior. ryo ku munsi wa nyuma. Pasen todos Mwese mugire buenas noches. ijoro ryiza.